Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'imyidogo iri mu banyagihugu mu Gatumba, aho abanyagihugu bavuga ko amatongo yabo yabagiye kujyanwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, bakaba ariko barashaka kubimura mu ntumbero yo gutwara ayo matongo yabo kugira ngo bayakoreshe icyo bashaka. Abarundi batari bake bashavuye baravuga ko ibintu byabigiye gukomera, bakavuga ko byanze bikunze aho kugira ngo babimure gutyo bazabimura babanje kubica nk'uko babigenje mu mwaka wa 2015. Akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi babaje, aho abo barundi basaba leta ko yabashirira icyo ibakorera kugira ngo ibakingire ayo mazi, ariko ntibirukane aho bari basanzwe batuye mu Gatumba, kuko mu Gatumba siho haje amazi hateye imyuzurira honyine, ahubwo ahateye imyuzurira ni henshi nko mu Kajaga hatuye abategetsi, ariko aho bakaba batazabimura. Ikibabaza abenegihugu bato bato bavuga ko ibi bintu biriko birababaho biteye ubwoba kandi babaje, bakaba basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'amakungu ko yobatabara kugira ngo bakurwe muri ibi bibazo barimo, kuko biraboneka neza ko kubimura batari kubikora ku neza yabo, ahubwo bari kubikora kugira ngo babakure aho mu Gatumba amaze amatongo yabo atwarwe n'abategetsi batandukanye, kuko Gervais Ndirakobuca ariko arahagura amapariseri ndetse n'umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, kandi inyubako zihari za Gervais Ndirakobuca barabandanya kuzubaka, ibyerekana neza ko ibiriko biraba bifise icyo binyegeje kandi giteye ubwoba. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira imyidogo itari mike iri mu benegihugu batuye mu Gatumba. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana na politike, aho icuka ari cibi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamisi asigaje ku butegetsi, aho makuru adushikira bemeza ko nyine n'iki kiringo arimo adashobora kukirangiza kubera ukuntu yaba yaramaze kwica igihugu c'u Burundi, kandi akaba yaramaze kwambika ibara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hakaba hari abashaka kumukura ku butegetsi kugira ngo barebe ko batabara igihugu n'umugambwe. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Aduhimiriza kuva mu Gatumba bakiruka kugurayo amatongo. Mu Gatumba ishavu riraniga mu banyagihugu kuva leta ivuze ko igiye kwimura abanyagihugu kubera imyuzurira. Abanyagatumba bavuga ko baterekwa iyo ngingo, babona ko ari y'agahotoro gakomeye cyane. Abanyagihugu baho bavuga ko bamaze imyaka 4 bemerewe kubakirwa idigi ku Rusizi, ariko bikaba byarananiranye ko yubakwa. Ku bwabo iyo digi yubatswe nta ngorane bosubira kugira. Igitangaza abanyagihugu ni ingene abategetsi bo hejuru bariko barihutira kugura amatongo mu Gatumba mu mwanya nyine bariko barabirukana, kandi biboneka neza ko harimwo igipfungu gikomeye cyane mu kwirukana abanyagihugu. Muri abo bategetsi baravugwamwo Angeline Ndayishimiye na Gervais Ndirakobuca. Ntibaranatahura impamvu ibindi bice nka Kajaga byatewe n'amazi byo abanyagihugu batazimurwa, ariko amakuru adushikira nuko Kajaga irimwo abategetsi bakomeye cyane, akaba ariyo mpamvu itazimurwa, kandi mu Gatumba abategetsi bakaba barabonye ko bahakorera imishinga yabo, akaba ariyo mpamvu bategeka abanyagihugu kuhimuka, ariko bo bakabandanya kuhagura amatongo. Ni benshi barkwandikiye, dushimye kubasangiza ubutumwa bw'umwe muri abo banyagihugu warkwandikiye ufise ishavu rikomeye cyane.
turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe nk'uko mwaba mwabikoze mu gutabariza abenegihugu barenganijwe. Turagusabye usubire usemerere mu dutabarize n'amakungu abyumve. Twumve abenegihugu bo mu Gatumba tugomba twamburwe amatongo yacu na leta yitwaje umwuzurira w'amazi kandi n'ahantu nka hose ibibazo by'amazi. Ibyo bakabikora kuri Gatumba gusa mu gihe ibibazo by'imyuzurira biri ahandi henshi ku isi. Twebwe icyo twasaba ni uko batwubakira idini kuko kuva na kera ryari rihari, kandi abo bampema yuzuye nyine bavuga ngo baraturongoye nibo baridandaje babanje kurisambura. Ubu amazi ya Rusizi ariko adutera biturutse kuri bo, none ubu bagomba kutunyaga mu kwitwaza amazi ya Rusizi, kandi biboneka neza ko ari umugambi wateguwe n'ibihangange bikomeye cyane muri CNDD FDD. None ko amazi yateye mu kiyaya cyose c'imbo, ni kubera iki bashaka kwimura abanyagatumba bonyine? Nimba bagenzwa n'ineza y'igihugu nibimure abantu bose bari mu kiyaya catewe n'amazi. Kajaga irabangamiwe kurusha Gatumba, ariko kubera irimwo amazu y'abategetsi ntaco bayivugako. Ikindi gitangaje ni uko abo nyine bariko barashaka kutwomora aribo bariko baza kuhagura amamiliyoni n'amamiliyoni. Ntitwumva impamvu yo kutwomora ariko bakaguma baza kuhagura, bakahubaka n'amasitasiyo. Harimwo uyu mugore w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndetse na Generali Gervais Ndirakobuca ariko arahubaka. Abategetsi benshi ntibasiba kuhagura amatongo. Bagomba batwimure ko bakunda twebwe, ariko bo bakaba biyanka. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni, koko nimba bari kwimura abanyagihugu ku neza yabo, kuki bo bari kuza kuhagura amapariseri barangiza bakaduzamwo n'amazu akomeye cyane harimo n'amasitasiyo esanse. Ikibazo ca Gatumba ntikigoye gutorera umuti. Twebwe duterwa n'amazi ya Rusizi, ntabwo ari Tanganyika idutera. Kera twari dukingiwe n'idigi, none abo bakunzi b'inda nibo bayisambuye. Twebwe nta kindi dusaba, nibatukubakire idigi nk'uko byahora kera. Turibuka umukuru w'igihugu ubwiwe mu gihe yaravuye mu rugendo hanze yarivugiye ko amahera yo kubaka idigi ahari bayafashijwe na PNUD. None ayo mahera yagiye hehe ko ataryo bigeze bubaka kugeza ubu ngubu? Ikindi cyatubabaje cyane ni ingingo yafashwe mu mpera y'indwi iheze yo kugara ibitaro n'amavuriro byose byegukira leta biri mu Gatumba. N'abari bagirwariyemwo bose barabirukanye ngo baje kuraba ahandi bivuriza. Bamwe amagara yabo akaba yarasinzikaye kubwo bacomokoramwo amaserume bakirwaye. Ibyo byose babikora ngo twihebure twiyomore. Yamara turasabye mubwire abategetsi b'u Burundi ko bazodukura hano turi ibiziga. Nibasubire bakore nka 2015 ntiturota tuva hano. Abanyagihugu bato bato baravuga ko aho kugira ngo bazahivane ahubwo bazabahakura ari ibiziga nk'uko babigenje mu mwaka wa 2015, aho abarundi isinzi bicwa ku karenganyo gakomeye cyane bivanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, na Gervais Ndirakobuca ubwe aherutse gutangaza ko icyo kiringo cyazanye amakuba ku gihugu c'u Burundi. Ubu tumeze nk'abana b'inyoni batagira gutabara. Turasabye mudutabarize musemerere nk'uko mwama mwabikoze. Twe dukeneye idigi, nta kindi dushaka, nayo kwimurwa siwo muti. Turangije tubashimira ku kuntu mugiye kudutabariza nk'uko mwama mwabikoze. Turabinginze mudutabarize henshi bashoboka, ntiturenganywe ngo twakwe urwacu ngo batujyane imubimbi ataho tumenyereye. Leta irakwiye kuganira n'abanyagihugu bo mu Gatumba ikumviriza ibyumviro byabo ikabikorerako. Umuhindi Mahatma Gandhi niwe yagize ati ibyo byiza ushaka kubikora ntarimwo, uwo ushaka kubikorera ntarimwo, nta byiza birimwo, ahubwo uzoba ushaka kugwanya. Nimba leta ishakira ineza abanyagatumba nikorane n'abanyagihugu mu gutora umuti w'ibibazo bihari, kandi ibibazo bihanze abarundi batandukanye ireke gukora ibyayo.
gusa ntibigoye leta yama ifise ubwenge kuko yavutse ari abenegihugu babonye ko batoshobora kwitwara, ariko hageze aho bano bavuga ko ingingo zitabahumuriza bisigura ko bataba bizeye iyo leta. Niba byobabera byiza bubakire iyo digue nibayubake, bitabaye ibyo nabo abarundi nubwo bigenda biratugora turacafise umutima wo kwitwararikana kuko abanyagatumba nabo barahangayitse, twotereranya uburyo amaze tukubakira iyo digi ariko leta ntihite ibirukana nk'uko iriko irabigenza. Kandi ikibabaje nuko n'amakuru ahari ari uko abo bategetsi bashaka kwigarurira Gatumba bakayikoreramwo ibikorwa byabo babanje kuhimura abanyagihugu. Niyo bahateganyiriza ibikorwa byabo nibabimure ariko babahe n'amahera menshi cyane, buri wese ajye aho ashaka, ariko ibyo kuvuga ngo barabimurira aho bashaka ni akarenganyo gakomeye cyane. Uwo ni umunyagihugu washikirije iciyumviro ciwe. Undi nawe yagize ati uyu mugore wa Varisito ni kirira habiri, hama ngo ni umubyeyi ko batajaza kibenga baje bakajaga muga ico bakubonye mu guhonyora umunyagihugu muto muto. Abanyagatumba mwihagarare ko iyo mishenzi y'inda ndende ntibanyage urwanyu, bitebe bitebuke uyu mugore na Varisito nabo bacuditse bazobyishura ku nabi igihe ikizogera babyishure, bongere basubize iby'abandi bari kwihagira, bibuke ko ubutegetsi budahoraho kandi bibuke ko abarundi batwenga bababaye. Uyu nawe n'umunyagihugu ugaragaje icyumviro ciwe, akagaragaza ko ababajwe cyane n'ibiriko birakorwa na leta ya CNDD-FDD, aho avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye byanze bikunze azakwegera akarambaraye umugabo wiwe kubera ingingo z'agahotoro ariko arafata. Undi nawe yagize ati nibabakureyo, leta n'umubyeyi ntiyo kwemera ko ayo mazi abagirira nabi, ntibagume mu myidogo, nibabakureyo bashake ahandi babajyana, ariko leta nayo ntihagure amapariseri, ntigire n'ikindi kintu ihakorera, koko niba ari abenegihugu bariko bararengera nibashake uburyo ki babarengera, ariko babikore mu neza yabo. Nawe yagize ati narinzi ko ari ahantu hatanarangurirwa umugambi n'umwe, none ko wumva abategetsi bariko barahagurira ku bwinshi uca wumva ko hari ikinyegeje inyuma. Ko leta ari umubyeyi nk'uko nayo ibivuga, nikore ibyorohereza umunyagihugu. Nawe nyine ndizera ko kuba mu mazi kandi abona ko ata buryo n'ubumwe bwobaho kugira ngo ayo mazi ahave ntibyomuryohera, yosaba kwimurwa, ariko niba adasaba kwimurwa rwose nibamukorere icyo ariko arabasaba kugira ngo nawe nyine yumve anezerewe, kandi nawe yumve ko ibintu biriko biramukorerwa, ntiyumve ko biriko birakorwa ku nyungu z'abandi bantu, ku nyungu z'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Nawe yagize ati aha ni hatari kabisa, ingingo yarafashwe umugenzi, byaraciye gushika umukuru w'igihugu n'abashikiranganji baramaze gufata ingingo, byaraheze. Sasa ku neza yanyu uzorahira akagumuka ndakenda azakicwa nk'uko n'ubundi byagenze mu mwaka wa 2015. Murazi ko abarundi isinzi bapfuye ku bwinshi. Undi nawe ati ibiriko birakorwa na CNDD-FDD nagahomera munwa kandi birateye ubwoba, abanyagihugu nibo bonyine bakwiye gufatana mu nda bakarwanya iyi ntwaro iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko biboneka neza ko ataneza ishakira umwene gihugu. Nta numwe akwiriye kugira umuja mugenzi we, nta numwe. Musenyeri Simoni Ntamwana, Paruwasi Murayi, Kigarama, 2014. Aya majambo ya Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana arahambaye cyane. Niko igihe yavuga yabonetse ko ajanye n'ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza cari kikiri mu ntamatama, ni naho havuye icyumviro sindi umuja cabiyamirije ico kiringo ca gatatu. Ariko iri jambo ntirigarukira ngaho, ni ijambo dukwiriye kubakira ko ubuzima bwose bw'igihugu. Iri jambo ni umushinge ukomeye cyane mu bijanye n'agateka kazina muntu. Nta muntu n'umwe akwiriye kuba umuja w'uwundi, kandi nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi wiwe.
mu rugo umugabo ntakagire umukenyezi wiwe umuja canke ngo umukenyezi abikorere umugabo wiwe. Ababyeyi ntibarekuriwe kugira abana babo abaja canke uwundi wese aba mu rugo rwabo. Mu buzi nta mukoresha arekuriwe gufata abakozi nk'abaja. Nta n'umukozi n'umwe naho yoba umukozi wo mu nzu akwiriye kuba umuja w'umukoresha wiwe. Umukozi n'umukoresha bakwiriye guhuzwa n'amasezerano ababohoriza bose. Nta mugambwe n'umwe naho woba uri ku butegetsi urekuriwe gufata abanyagihugu nk'abaja bawo, kandi n'abanywanyi ntibakwiriye gutwarwa nk'abaja. Leta ntirekuriwe gufata abanyagihugu nk'abaja. Iperereza ntirikwiriye gufata abanyagihugu nk'abaja. Mu mpimba ntibakwiriye gufata abapfunzwe nk'abaja. Imigenderanire y'abatwara n'abatwarwa itegerezwa kugengwa n'amategeko. Mu mashuri kirazira gufata abanyeshuri nk'abaja. Umurundi wese nagire ati sindi umuja. Niryo teka Rwagasore yagwaniye, niryo teka Rwagasore yagwaniye, niryo teka ryacu twese. Hari imyaka Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana azokwibuka mu mateka y'u Burundi nk'uwagwanije agacinyizo mu ntwaro zagiye zirakurikirana mu gihugu, na cane cane nk'uwagwaniye iteka rya kiremwa muntu. Nanje ndasubiyemwo nk'uko Musenyeri Ntamwana yaraye abikoze, sindi umuja. Ibi nibyo abarundi bakwiye kugenderaho amaze bakabyubahiriza kugira ngo igihugu cacu ciza c'u Burundi gitere imbere, kandi tubashe kurwanya iyi ntwaro y'abasuma iri ngaha mu gihugu c'u Burundi.